iyo yaturinze ikatuzigama gushika kuri iyi saha. Bubahwa muri mu nama nkuru y'inararibonye n'abatandukanye banyu, bubahwa muri mu buserukizi bw'umugambwe n'abatandukanye banyu n'abanega banyu, nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka akaba ari mwebwe nakoreye mu ngata mu kurongora umugambwe mwiza SNDD-FDD, nyakubahwa cegera ca kabiri cyane cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mutambukanyi w'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa mukenyerarugamba uri mu biro by'inama nkenguzamateka, nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguzamateka, nyakubahwa abashikiranganji, nyakubahwa abakozi b'Imana mwaje kutugaburira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, nyakubahwa ndongozi zinyuranye mu nzego z'igihugu n'umugambwe, tugira amahoro y'Imana, tugira amahoro y'Imana. Imana zawo umukama wacu Yesu Kristo nini nahazwe imyaka yose. N'akanyamuneza kandi ntangiye kubona uyu munsi mpagaze ngaha inyuma yanyu, imbere yanyu na cyane cyane muri iki gihe twuguruye imyango y'indi ntambwe nshasha ku rugendo turimwo, urugendo Imana yatanguye kandi ariyo izorurangiza. Uwariko aratugaburira ijambo ry'Imana yavuze akantu karanshika ku mutima, canibuka igihe jewe nari ngishikira amabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD. Hariho umugenzi w'umunyamahanga yaje kunkeza mu biro, hanyuma aca arampa impanuro, aca ambwira ati urabona ibi biro uravyinjiyemwo, none kuvyinjiyemwo uzobivamwo bisa gute? Sinategera ico ariko arambwira, none ivyo bivuze kubera iki? Ati mu bisanzwe urose amabanga mashasha ukinjira muri ayo mabanga utegerezwa kumenya ko ayo mabanga uriko witegurira kuyavamwo, mugabo kutegerezwa gusiga ikimenyetso cyawe hamwe bose bazovuga bati iki cyakozwe kuri naka. Kuko utemeye guhasiga ikimenyetso, hari aho ugumaho nyene cyane ugakoroka cyane ukaduga. Iyo ufise rero ikimenyetso kenshi na kenshi uvaho uduga. Jewe byaratumye rero ntangura kwiyumvira none nanje nkora iki kugira ngo nze mpeze aya mabanga mfise icyo nzokwirata. Iminsi yose ngira ngo nico kintu cya mbere nama niyumvira, mugabo gushika kuri uyu munsi mbonye iteka mwanteye, naciye mbona yuko ivyo byose mfise ikimenyetso maze kugira ngaha muri uwo mugambi, kandi ntakekeranya ndashobora kubona ko hariho ikimenyetso gishasha caje. None rero Imana ninazwe mu ijuru. Ivyo rero bijanye na kirya civugo cy'uno munsi, ataco haya amaboko isanzwe ushobora gushimirwa, kandi burya ivyo dukora vyama biri imbere yacu, kenshi na kenshi tukabura amaso yo kubikora. None ikintangaje nuko pastor avuze ati
iryo jambo yageretswe mu kwezi kwa gatandatu, ariko naje uko kwezi nyene niwo munsi narihabwa. Sinarihawe n'uwo nokwita ngo umugumyabanga. Hariho umumama nibazawe aravyibuka, jewe haraje ico gihe umwana ameze nk'umumarayika, niwe yarimpaye cyangwa ndaribitse, none umunsi waryo washitse, none nsanze n'uwigishije nawe Apotre Charles nawe yari yarirose. Ikintu cyose kirafise umwanya wacu. Bishitse muri uko kwezi kwiza cyane, kuko uko kwezi ni ukwezi kudasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu ndetse no mugambwe iwacu, kuko ni ukwezi gutamanzura ikindi kiringo, iyindi ntambwe y'umugambwe CNDD-FDD. Ni intambwe iboneka kandi intambwe novuga nti nkoramutima ku Barundi. Ndahimbawe jewe ku bwanje kubona iyo ntambwe tugezeko, ndi mu ba mbere bari imbere kugira ngo iyo ntambwe tutangure kuyigenda. Nkongera ngashimira Imana kuko ndazi neza ntakekeranya yuko n'intambwe za mbere zatanguye mu rugendo naho nyene nari ndimwo. Ivyo rero nkabinezererwa cyane. Yatubwiye n'akandi kajambo ati, iyo ubonye ikigushikiye mugitorera umuti, nuce wishimikiza amateka y'akahise kawe. Nk'ubu turiko turaraba iyo ntambwe turyatujeko, hariho benshi bayishobora gutera ubwoba. Iribatera ubwoba kubera akahise baba barabonye iyo hageze amatora, ugasanga baragize ubwoba. Mugabo twebwe abagumyabanga, kubera tuzi muri ako kahise ibihuhusi bikomeye vyaza bikomeye cyane, hanyuma tugaca tubivamwo amenya twigira neza, twende turagira ubwoba. Twebwe rero amateka y'akahise kacu n'amateka twaciye mu bihambaye bikomeye cyane. Uno munsi nta bintu tubona byose bikomeye kurusha ibyo twabonye. Uwo rero tutari kumwe ngo abari wabona biraba akaba igere tubivamwo, naturabire ko acareka kugira ubwoba cyangwa amakenga yakazoza. Naturabe mu maso twebwe. Erega no mu muryango iyo hagize igikoma, umwana araba mu maso se. Abonye se wiwe atagora ariko aritwegera, umwana acaja kwikina umupira ati ni vyiza cyane. Muga kazobona se afise ubwoba mu maso, umwana agira ubwoba kugwiza gatanu. Nico gituma nta mugumyabanga n'umwe yo kwigera agira amakenga ku kazoza cyangwa kamutera ubwoba muri ibi tuyimirije, kuko ubu tubona ibyiza biruta ibyo twari twarabonye. Twebwe ubu turi mu bwiza gusa, nta nkeka irimo iboneka, kuko imitego yose yari yarishe Burundi, yari yatuzingamitse. Iyo mitego yose ubu niho tubona yuko yateguwe kera. Ibintu biboneka. Hajya abantu benshi ntibiha umwanya wo kubona icyari cyatuzingamitse. Turavuga ngo twazimbgamitswe n'amacakubiri, ikibazo cy'ubumwe bw'Abarundi. Mugabo hose abo bazanye ico bashaka kuduhisha kugira ntidutore umuti w'ikibazo cy'ukuri cyari cyatuzingamitse. Twari twazingamitswe no kubura leta mvyeyi mu gihugu cyacu. Igihugu kitagira umuvyeyi, umuryango utagira umuvyeyi,
wo kwiyubaka gute? Baravuga bati ubwami butiyunze ntiburama. Iyi rero twebwe icyatuzingamize nuko kuntu tutari dufise umuvyeyi. Rero izi nyigisho twamaturonka nizitubere ikintu turabirako. Utegerezwa kuronka umukuru akuruta akarutegerezwa kubaha. No mwijambo y'Imana handitse ngo usonere so na nyoko n'abakuruta bose. Burya abantu bazi ngo ni so na nyoko gusa, n'abakuruta bose. Twebwe niko twaratwiga mu katekisimu muri Katolika mu mwaka wa mbere, turiko tuvuga amabwirizwa 10 y'Imana, bavuga bati usonere so na nyoko n'abakuruta bose. Kandi mu ijambo ry'Imana biranditse ko dutegerezwa gusonera abaturuta bose. None tumbwiye igihugu gifise umuvyeyi, ntumusonere ukamugaya, ukuba ukamuvuga mu izina, ukamuha n'andi mazina. Mwagomba mushaka Burundi tubwubake gute? Genda bahakarariro gatoya ijambo ry'Imana. Muribuka Miriyamu na Aroni bajeje kugaya Musa yakoze ivyo batifuza ko yokoze, kubera umugore arongoye ari umunyamahanga. Hanyuma batavuga ati Musa bya bidatubwira n'ibinyoma, batavugaya wewe ingingo yafashe ati wewe ni Imana ibwira wenyene aho uri kurabesha. Batangura kumugaya, Imana yace yizira yene kuko Musa nawe hajya Imana yacivuga iti nanje njya niheze icubahiro ntibasubire kumugaya. Nico gituma ugaye umuvyeyi ariwe Imana iziko ariwe acunze iri hanga ryayo, Imana irashobora kwizira nawe ikagukubita ikofi. Gusa abantu ntibabimenya, hajya abantu barahanwa ntibabimenye. Nico gituma umuntu wese kiretse Imana ari imwe iri hejuru ya twese, nta numwe adafise mukuru we. Na Musa muribuka akekeranije gusa, Imana yamubwiye ati wewe ubangura inkoni gusa, agaca kubita ibuye, amazi yaraje mugabo. Imana ikivuga iti wewe nawe uburafashe igihano, kuko Musa yagaye shefu wiwe. Hajya twame tumenya ikintu citwa kugamburukira abaruturuta bose. Murazogira mushakashake murondere, muzosanga ibwirizwa shingiro rya mbere ryanditse ku isi arajya amabwirizwa 10 y'Imana. Murashakashaka ni mwaronke irindi bwirizwa shingiro riri imbere yajya amabwirizwa 10 y'Imana. Kubera iki? Abanyisirayeli burya cari igihugu, muga igihugu gusa kikuba kiriko kiriterera. Imana iravuga iti aba bantu ntegereza kuzana amategeko abagenga. Nico gituma yashizeho amategeko y'abantu igashiraho n'amategeko y'umukuru. Imana niyo nkuru niri imbere, hagaca hakurikira rero na bamwe baturuta, hanyuma bikamanuka gushikaho n'amategeko hagati ya twebwe. Amabwirizwa nayo mwaza ko araya, genda musome gusubira mu byageze. Igitabo cy'amategeko ajya niyo yamaluwa, hajya babwirizwa. Genda murabe mwibwirizwa shingiro bavuze bati ntiwibe, camugenda gusubira mu byageze muce muraba, musanga ari hari amategeko agenga ubusuma ingena hanwa. None si code penal. Ivyo bacaruba igihano cyo gupfa, ivyo baguha inkoni byanditsemwo. Nico ikwereka yuko Imana iratunganya ibintu. Nico yituma iyo ubonye igihugu itunganije ubaha. Abantu benshi barabirenga ko ntibigere babimenya. Ngaho iyo tuje tuba tuje kwiga kugira ngo tugendere mu buntu, tumenye yuko uri ndongozi utegerezwa kumenya icyo ujejwe. Indongozi yose itegerezwa kumenya ikijejwe. None ko Imana n'umuvyeyi, uri munsi abaye umuvyeyi, mbere kuko iwe uri munsi y'uwo wundi udashaka kuba umuvyeyi
wakijya gisata uraba ni ukibazo. None murazi nk'ubu abantu bafise imitima mu mitwe, abafise imitima ihagaze ubu ni abantu bazi ko ataco bamaze muri serivisi bari bariko. Abantu badafise ico birata, imitima iri mu mutwe. Mugo ufise ico yirata avuga ati ndashaka ntahe nakabazo kanyemera ko hari umushinga amateka tumaze kuyaga yabwiye ati jewe banyongera amanda batanyongera je kabisa ndumva yuko merewe neza kuko nagumye ndagura akazi k'umushinga amateka nitahiri wacu jewe ntibavuga ngo wari waradutaye. Uwo nta mutima n'umwe usimba. Mugabe yuzi ko akora ikiri bamwe wari ujejwe kubera umuvyeyi utahujahe arico kibazo tutahujahe. Nico gituma mwene iki n'igihe rero ucuvuga uti rega dawe akahise kaje amateka yanje je hariho ibinezereza ivyo aho naciye nko muri presidence sindabivuga bizwi n'uwampa amanota mugabo jewe nko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati narongoye nabo ingene bansezera ngiye barambwiye ngo n'ubwa mbere rarose umutware abatwara nk'uko je nabatwaye muri burya bushikiranganje bw'intwaro hagati. Hariho abari abaguverineri, hariho abari abadeje bari ngaha muri iyi sare, barampaye n'ibimenyetso baravuga bati wewe ubushikiranganje wacu utaramera ubuhanza none ugiye wameze ubuhanza kubera ibikorwa byinshi wako. Baca bampa ikimenyetso igishusho c'umutama afise ubuhanza ngo nzokaba navyibukirako. Ariko ubwo buhanza ntibworetse kumera. Jewe ndashika mu biro 12 n'inusu canke 12 nkavayo saa 2 y'ijoro saa 3 y'ijoro kuja kurya ntiwambwira kubera hari ibikorwa vyinshi cane vyinshi ku buryo iyo nta n'umwanya umwe nari kuva ataco maze. Urumva nkaho biranezereza. Baravuga bati wewe wadutunganirije neza, baca bampa icumu zohora nitwaza ko ngende umuzehe nta nibo babimbarira. Ariko urazi uri kugira romizero bwize uwo musubizanya ntushaka ko barakora abantu mu maso ukagenda umenye uciye mu mwenge wiruka. Irya si vyiza. Nico gituma umuntu wese nabamenya aha ndiko ndabakebura kuko ubu tugira twinagure. Jewe ni jewe mfise ikibazo nimwangomwa ngatorwa uko jewe simbona ico zokora ariko byose yabihejeje. Muganaje zoba ngenda ndoga mu mazi atarimwo ibisebuzi zoba noga neza. Hari Imana izoca nyugururira ico bona ati ngabijya n'ibindi ikora. Igikuru ni Imana. Ariko rero kumwe n'ivyo sinoreka gukenguruka nkengurukira abagomya banga kwiteka mwaramwiteye. Mwariteye iteka ku bintu bikomeye cyane. Mwarabonye ku isi yose wamenga amatora araheze. Barabibonye kumenga amatora araheze. Hanyuma tukaba tuzi ko amatora iwacu yaheze bihora bica bigenda nabi, twebwe iwacu bica bigenda neza. None niwabo byaheze byaraheze. Je nakenguruka abagumya banga kuko hariho abari bafise imitima bakavuga bati jewe uwanje nkunda uwundi wanje nkunda uwundi wanje nkunda mbega ntiyoburya. Hanyuma
abonye atabaye we acavyakira neza abikomera amashi. Ivyo rero birerekana ko ubu abagumyabanga tureze, ubu tureze ivyamwa, kuko ahandi wari kuzubona baca basekana ngo sinemera uyu kuko siwe gwanje. Erega umwe wese arafise uburenganzira bwo ati jewe wanje mbona yoba naka, hari igihe vyogendera ukuntu, ariko vyose none erega nuwa mbere mu bangana. Ko abarundi rero batanguye kumenya ko ubu wa mbere aba ari uwa mbere mu bangana. Abantu b'abakuru b'ibihugu mu Burundi bararenga 5,000, mugabo muri abo hazova uyu niwe azova. Nico gituma jewe mboneraho guhanura abanyamigambwe cyane cyane ubu mbere ubu ntitunakivuga ngo amashyirahamwe adahanira ivya politike ko twarabibonye binyegeza muri yo kugira batoba, ahubwo haje bo badashaka bace batoba. Mu rero ndayashimira, ubwa mbere ndayashimira bose imigambwe muri yo mashyirahamwe kubona nayo yaciye avyakira neza. Ndabona gushika uno munsi abanyamigambwe banyandikira bankeza bantera intege bati turi nyuma yaho. Novuga abo twagira ngo nibo twonyinyanye bariko bavuga bati uri intoro uri mwiza. Mbere hariho n'abavuga kurya n'umukandida wacu si uw'iwanyu mwe bwagumya abantu. Hariho ibintu biguma bitangaza igihugu cy'u Burundi. Ahantu babwira bamwe bose bagira ngo turiko turagwana, nza mbona banyandikiye message bankeza bavuga ngo turi nyuma yawe, aribo bahora bagwanya igihugu cy'u Burundi. Ndakangara. Uno munsi mu gitondo je narose ubutumwa bwa Pankarase Cimpaye, muzi byakora aho mvuzo abandi abo twibaza ko batopfa bavuze bati ni byiza, je ndabona bavuze ngo ni byiza. Rero hariho igihe mu minsi heze burya abantu bari bavyiza imitima, umwe avuga gwanje, hanyuma ijya minsi 3 rero yo gusenga yaradufashije cyane, kuko yaratumye abari mu nama nkuru y'inararibonye nabo babona neza, babona ivyo abandi bakunda. Ni Imana yabikoze. Ubu rero hariho abandi bacavuga ngo kora ndabe, bamwe batagukunda uzi ngo kora ndabe, ntibemera n'ubu. Murazumviriza barya abakoroni n'ubavuga ngo kora ndabe, bagira ndabe, tuzobikora kandi bizogenda neza. Ubu Burundi turi umuryango twebwe abarundi, tumenye ko turi umuryango umwe w'abarundi, turi mu rugo rw'Uburundi. Nta ngeso y'urugo yubaka urundi. Twebwe ingeso y'urugo rwacu izokwibakira urugo rwacu, ingeso y'urugo rw'abakoroni izokwa kuba abakoroni, sizo kuza kubaka Uburundi. Nico gituma rero ntihagire ububaha amatwi ngo agire ubwo bagira iki nibavuga ngo badutere naho. Abarundi twese turabasora ko tutegerezwa gukingira igihugu cyacu. Ariko je ndabwiye bimeze neza. Nico gituma jewe nobwira abo duhiganwa ntihagire umuntu aja guhiganwa umutima uri mu mutwe. Duhiganwa tuzi ko hava y'umwe, kuko niba wowe waramutyoje ukamutuka ukazobona aratsinze, ingorane urondera ngo nyikire, niba abandi baca biyahura. Nico gituma mpanura abanyamigambwe abazohiganwa ku giti cabo bahiganwa umutima uri munda, kugira ngo uwutsinze acavuga ati
fata imbora nta kundi uratsinze ni sawa, mugabo ugahirahira ukagenda umutima uri mu mutwe, ucuta umutwe ukabura iyo uja n'iyo uvuga atangura gutukana kubera wataye umutwe. Hanyuma rero watukanye ukifata nabi biheze uvuga uti none njahe, ugacwicirande ugaca usanga umenga wowe nyene wiyise ikivume mu gihugu cawe c'amavukiro. Nivyo bihora biba ntibize bisubire bijya. Duhiganwe twese umutima uri mu nda kuko igihugu ni gwacu, ubugiye imbere abagiye gutunganya ivya twese ntabagiye gutunganya ivyiwe. Mugabo birava ko karanga twari dufise kera, kuko kera aho hambere hahise ugiye wavuga uti tuvyara nyabo. Mugabo ubu murabona ko vyahindutse, ubiterambere rimwe ryivira ku bene gihugu ubu riratanguye gusubirayo. Hariho ababwiye ngo mbeko mwari mwaratevye n'ibiki. Ndabwira nti burya ikintu cyose gifise umwanya wacu. Kuva kuri leta itari mvyeyi uri kuja kuri leta mvyeyi si igikorwa coroshe, kuko hariho abavuga bati namaze gufata sindekura. Hanyuma rero kwigisha umuntu kutare kuvuga ati ubu ibi ndiko ndatunganya n'ivy'abenegihugu ntibitwara umwanya mutoya. Ubwa mbere ubanza gushiraho leta. None mwari mwarabonye mu gihugu uzubona inzego z'umutekano arizo ziriko zitera abenegihugu, vyari bwarakaboneke mw'isi. Muga twebwe nuko vyari bimeze. Iyumvire rero nk'igihugu kitagira, mu gifaransa turazokwiga neza ico bita pouvoir. Pouvoir c'est la force. Pouvoir c'est la force. La force ni iki? Si biguvuga. Muga ni nguvu zo gutunganiriza abenegihugu. Izo nguvu rero zituma tawutera uwundi, zikingira abenegihugu zigakingira ntagire umuntu atera uwundi n'igihugu ntikize kudutera. Kugira zijeho ntibiba vyoroshe. Kandi hariho inzira nazo ziba ziti twigumirwa. Ntivyari vyoroshe gushiraho intwaro abenegihugu bishiriyeho, hanyuma ukabigisha gutwara. None ko kera abo twarabirako batari abavyeyi, erega twebwe ntidufise abo turabirako hajya tuza turiyumvira ico twokora gusa. None turabira kuri bande? Tuje kuri za ntwaro za Jongora duhure? Ntibikunda. Nuvuga yuko hajya ikintu cyose ni intambwe. Ubu rero ubu twabibonye tujya twinjire rero aho uburongozi ari ubuje gutunganya ivy'abarundi bose. Ico gihe rero ntusubira kuzavuga ngo wewe ngo warose igiti ngo wewe wagiye mwifu, ntibisubira kubaho. Iyo fu yabaye igihugu ni kwaho. Kare waza wumva ngo je boye baguhaye habi ngo nakane yarose heza. Nuvagiye kurya ivy'abenegihugu ntagiye kubakorera. Niko vyari bimeze. None ntimwabonye abanyepolitike badashika n'ijana bagende yarusha bakicarirayo imyaka 2, hanyuma bo bumvika ingene bazorya ivy'abenegihugu bagaca bavuga amahoro arabonetse mu Burundi. Barigeze biyumvira babenegihugu miliyoni 10 zirenga ko bavuga ngo 40% ngo abatutsi. Haraho mwigeze mwumva ngo amatora yabaye mu batutsi, ngo none mu batutsi barungitse ngo abanganuko bazogaruka kubagirisha inama bababwira ingene babakoreye. Hari cyo mwigeze mwumva ngo 30% abahutu? Mwarigeze mwumva abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora abahutu bazobaserukira muri leta kugira bazagaruke kwabwira bati twabaserukiye uko? Mwarigeze mubibona? Bari bumvikanye bati mwebwe rero basha reka tugire umugwi wo kurya, hanyuma mwebwe zanaba namwe muzana duca tugera tubwira abarundi ko amahoro yabonetse ko twe turuyiye. Ko byagenze. None ko cyo nabajije ntimbwira ingingo imwe yo mu masezerano y'Arusha twarenze bakayibura. Murazobabaza n'umuti nyereka ingingo imwe. Ingingo burya ni gitanditswe ivuga iti tuzorya ivy'abenegihugu twenyene. Ntiyanditswe kuko irateye isoni. Nico gituma rero bafana kabonge, ahubwo rero nitubaze tubigishe ingene bategerezwa kubigira hanyuma bikosore. None nabonye bari bafise abo biga, kuko leta y'u Burundi y'ukuri yasambutse igihe umukoroni yashika mu Burundi.
ingwara ntimuze murondere ingwara y'Uburundi si ngo amacakubiri biki. Ingwara y'Uburundi twabuze umuvyeyi, leta y'umuvyeyi inwanisha abarundi. Ntagiye uzorondera kandi iyo leta niyo babaje gusambura, hanyuma baca rero baradukabanganya twese dusigaye turi impeheza. Ico birakunda. Ubu rero dutegereza kubikosora. Twebwe rero urumva turi ku butumwa bw'Imana, nico gituma izo ngorane zose twagize Imana hariho igihe yumvise amaborogo yacu irayumva, hanyuma iravuga iti jewe aba barundi nzoja kubakiza. Kirafata ingendo. Abo twari kuba mu gikorane nawe babwiye ndabibasigurira ingene Imana yafashe ingingo yo kudukiza, irarondera mu barundi nyene abo yitororokaniza nyene atamuridere n'umwe abatumiye, irabitororokaniriza bose ikoresheje amayeri yayo. Kuko Imana inzira z'Imana zose ziba zuguruye, iravuga iti caha bizogenda uko. Aha rero n'ubu ico Burundi buzoba Imana irakizi. Nico bituma tuyizeye inzira ntuzaturira yugurura ikiraba hajya inyuma y'ikibambazi. Kora neza gira utugu aharengana, kuko muravye ingene twagiye turajabuka duciye ku ntambwe nyinshi. Nababwiye nti mwasigurira igituma kuva hajya mu Misiri ugenda muri Kanahani wajabukira hajya hagufi. Yango murahabona ikanahani hariho no ni Kayiro ahari, ndetse mbere byo babi Kayiro baba hari hagufi. Umenge ico gihe na hajya ke bakorera hari uja kuri Zarixon narahagiye kuharaba, ni hari kure wajabukira aho hakurya. Mugabe Imana cifatiye igiti kugira babone nibabaze baruhe, hanyuma bageragezwe bace mu itsitaza byinshi kugira ngo ntibaze basubire gufina ku ijambo ry'Imana. Natwe mwashaka ariko tugenda direct rero tugira dukire twategeza natwe guca hagoye kugira ngo umunsi twakize tuze twemera uti zigashe ingufu z'abantu zabikoze ni ingufu z'Imana. Ne murigera muraba igituma kuva mu myaka ya 1995 na 6 ariho habonetse abasenzi benshi. Twumvikana mu myaka ya 85 ngira abasenzi bari benshi. Kubera iki none babonetse ico gihe? Umwe wese wacitse ku icumu akabona ko atagufu yarafise mugakakira, abibonye akabibona byavuga ati none byagenze gute. Aciye ahura na pasitori cyane na patiri akabimwiganira ko ari Imana ikora ibintu umuntu agashoboye. Ngo yamana ni yemwe niyo yahanguye bwa wundi. Ahuye na pasitori bwa mbere yacakwikira pasitori, ahuye na patiri bwa mbere yakwikiye patiri. Abasenzi bacabe ahuye na chef byaraye uko nyene, kuko habonetse umusigurira ati hari hisumba byose naho uri mu maguma ngana gute we warakubohora. Hanyuma ati bwa buri niwe yabohoye cyagihe. Twebwe ku rugamba twavuga ngo ibyacu birikora, ngo rindira gatoyisha ngo birikora, ngo nibanza nibasamwe amabombe naho pia. Ibyacu birikora. Mu nyuma Imana itwuguruye amaso, tuti bwa bundi ari Imana yabikora abasha. Uno munsi raba ingene abagumya banga ubu duca tubana uti Imana yitahadukura. Mugarera ingorane iyo duhimvye ari duca tuyibagira. Iyo uri mu ngorane uribuka Imana ukarisenga uzivemwo biraheze kwahera. Zamurasoma ingene Imana itwibutse ati niwamara kurya ugahimba ukubaka ukanezerwa ntuze wibagire hahandi nagukura. Iminsi yose rero natwe tugume twibuka, tugendere mu ijambo ry'Imana ry'ukuri. Niho kuko shetani nta handi tegera atari mu kwikunda mu macakubiri, kuko amacakubiri ava ku kwikunda. Umuntu akubuza kwikunda n'ubutegetsi. Hajya abantu banga ubutegetsi muze murana n'abantu bafise ibintu bayegeje, ni agenda yabiri kashe yananira ingena yishira mu ngiro, hanyuma agaca avuga ngo ubutegetsi ni bubi.
mugabo umuntu azi yuko ari intungane akora ibintu bitungane ntazohira ava ku butegetsi ari bubi. Icyo gituma rero ibi bihe tujamwo tumenye ko dukwiye gutora abavyeyi. Ubu twebwe twarose umukandida nk'ubumenga agati duciye dushira mu gihe ntituriko turasenga, twarasenze cyane turondera umukandida. Imana iradufasha twese tumuhurizako tuhitwengera twese. Uno munsi ntawe uriko agira umujinya mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD. None ubu turiko turiga ingena bazoduserukira nabo, abashinga amateka, abakenguza amateka, ba musitanteri, abashikiranganje. Turiko turasenga kugira ngo nabo turonye koko abo bazoba baduserukira by'ukuri atarabagiye ari ndyarya. Ubu rero hageze gusenga, ubu harageze ko dusengera abashinga amateka, abakenguza amateka. Harageze ko dusenga kugira turonye umushikiranganje wa mbere mwiza. Nimuce rero muvuga ngo haturahejeje, ahubwo turatanga. Kandi rero mwene iki gihe nicyo kirimo amageragezwa. Uzoza wumva ngo urabona ngo mukandida ngo nujya ngo none ngo urumva rero ubu tugwane natwe ngo uzobiki atabo iwacu. Bane bama turondere abahizi, dusenge Imana iduhe abahizi, hiduhe abazawutonora. Kuko kazogenda userukira intara, userukira akagwi k'abantu, umenye ko igihugu ugiye kucica. Imana irashobora kuduhana kubera indongozi imwe gusa menshi. Nico gituma tuje ku mavi dusenge, dusenga yuko mu Burundi tworonka inzego z'abahizi. Ico tugisengere cyane mu masengero yose. Ndazi ko hari abatanguye bataryama n'ubisonzesha, bariko bisonzeshereza ubutegetsi bushasha. Tubandanye twese tugume dusenga ibintu bizogenda neza. Twebwe tubikore mu bugwa neza. Uzuti akaba akaba ari mwiza ni vyiza cyane, ndanezerewe. Ntuvuye ngo kwatereza kuba jewe, uvuze kwatereza kuba ari wewe uba vyononye. Nakare mbere ujye bwiza wibona butwa nubwo abandi bakubona, reka abandi bakubone baguha amanota. Urumva Zamuraraba yaciye umwana wiwe neza, ubundi navuga ati weye dutebagarira hari wagize neza muntu wanje mwiza w'umwizigirwa, wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba byinshi, injira mu munezero nasohuje. Eshe natwe twoza tubona mu ndongozi dufise ubu hariho abo bavuga bati warabaye umwizigirwa, wagize neza, warizigiwe kuri bike, none ubugira ngo uhe byinshi. Ntiduce dufata umuntu yononye muri bike ngo duce tumuha byinshi. Hari ikintu nje mpamvuga, je nimumbwire umuntu ananiwe guteza imbere umuryango wiwe yoshobora guteza imbere gute ikomine? Mbwira wewe mu mutwe nta mugambi n'umufise w'abantu bakeyi umuryango wawe gusa. Mbwira ingene wote ugira umugambi w'imiryango myinshi n'umwe wakunaniye. Mbwira ingene wewe udashoboye gukora ikintu na kimwe umugambi n'umwe ushobora guteza imbere ikomine yawe, ugaca uvuga neza yuko wewe ukwiye gukora imigambi y'igihugu cyose. Ntibikunda. Abantu nibatagira umwimenyerezo kuri bitoyi, hanyuma uduge ushike, mugabo utawe mwizigirwa kuri bitoyi ngo bishobore kubera ko ushaka binini. Igihugu bushaka kucica, nico gituma igihugu kindi yitwarwa nta nkunzi. Impunzi uzanye nkunzi uzanye umwononyi. Nakarari nkunzi acavuga ngo je ndazi ko databuja atazongera kuko turakundana, reka shake ndavyonona. Ukibagira kuba wishe igihugu. Ni kujya bakubwira n'umutware, kirazira ko umutware agira inzigo. Umutware naho umusindira ahubwo avuga ati mbenjere gute kijya agusindiye.
nawe uca umuhaye amategeko kuko yarenze amategeko. Mugabo inzigo ntibaho, leta ntigira inzigo, leta ntiyihora. Natangaye ngiye mbona umukuru w'igihugu araho yatwaye Burundi yanditse yuko abasoda bateye muri Ntega Marangara ngo bariko barihora bahora ubwoko. Leta irashobora kwihora ivyo biraba. Genda musome igitabo ca Buyoya, Les négociations inter-burundaises, le chemin vers la paix. Musome cya gitabo yaravyanditsemo neza ko abasoda ngo pour réseau de vengeance identitaire. Gutyo nyene yaravyanditse. Umuntu yabaye mukuru w'igihugu, ukumva umuntu yabaye mukuru w'igihugu, abasoda biwe akomanda supreme, akumva yuko igisoda ciwe cihoye nta ngorane. Nari amadisikuru nimwe haramuyumva ngo urumva ngo ingorane ziri mu Burundi ngo ni ingorane z'umwe bw'abarundi hagati y'abahutu n'abatutsi. None wewe nawe kuri umukuru w'igihugu ari umuvyeyi ubahuza, wakoze iki? Wewe uri umuhutu uri umututsi uri iki? Urumva ni kuvuga yuko yaciye ahengamira ku bwoko bwiwe, hajya ahejeje kugwicira. Abantu b'abatware ntimuze mugerageze na gatoyi. Niba uri utwara ubushikiranganje, menya yuko burya bushikiranganje nubwo abarundi bose sobwi wanyu. Ico twame tukizi, twitegure mu mutwe, kandi ico tuzoguma tucigishanya ku buryo abari bo bose bava mu migambi hirya zigahiva. No kubera umengi baguhaye ubushikiranganje nicibare bakugabiye. Ico gito abandi bagira inzigo, mugihe babazi kugiye kubatunganiriza bose nibo kugira inzigo yiki. Ivyo rero nivyo bizotuma abarundi twese tugira umutima mwiza, tukibakira igihugu cyacu atangorane. Kandi murabona ko biko biraza kuko ntawe ryari byakabonetse aho umutumba usigara ugira bije nawo bije y'igihugu. Ubu umutumba uratunganya imigambi ukagira nawo bije korine. Narivyo vyabonetse amaja. Kera na bije kori kominale ntiyabaho. Ibi byose ni terambere riko biramanuka rero gushika ku muntu. Hama umuntu akore azi yuko ariko akora ivyiwe yubaka igihugu. Mere nka pastor umwanya ngo bamubaye muto na jewe ntaco umwanya twebwe tuba tubufise. Abo tuba turi kumwe muri permanence mu gatondo, kandi twama tubatumira duhora turonka indongozi nke ziza kwifatanya natwe igisabisho. Mugabo ugasanga mutonda ku kazi saa 3, mugatonda saa 4, mugabo kananirwa guca ngaha saa 4:30 ngo dusangire igisabisho tuze turigishanya ukunyene. Ijambo ry'Imana niryo rizotwigisha tuba abantu. Twebwe rero umwanya tuma turonka, mugabo naka tuza turazasura ku kwezi karatwubaka. Ivyo rero byose ndazi yuko hari ikigwa tuza turaronka uko bucu uko bwira, kuko ijambo ry'Imana ririmo byose ririkwije. Nababwiye yuko ibwirizwa shingiro rya mbere ryabayeho ku isi ryanditse n'amabwirizwa 10 y'Imana. No kuvuga niyo atunganya ibihugu byose. Hayi muze murabe no mu ibwirizwa shingiro ryacu mudasanze arangira nyene. Genda musome code penal, muza gusanga code penal ari gusubira mu byageze. Gusa imico n'imigenzo ntibiba bisa ingene bigende. Rero ndabakengurukire ndabasaba yuko kuva no munsi umuntu ari muri iyi sare asubiza umutima mu nda, kugira ngo tuje guhiganwa abantu bafise imitima iri mu kirere, kandi bazi yuko abavamwe ari bakeyi cyane. Mu miliyoni 10 dufise mu Burundi nta muntu miliyoni umwe uzoja kuduserukira. None izo zindi muzishize umwe wese nashira umutima mu nda, yumve ko atekaniwe, yumve ko twebwe tugira tuje mu bintu byiza cyane bizoduha agaciro. Kandi murabona twagatanguye, Imana igume iturinda iducungura iducongerera kugira ngo shetani ntize ihave ituneshe. Erega mutima mweranda ataje ngo tugumane n'amarayika bazunguruka ngaha mu Burundi, ntacyo vyoba bimaze kuko shetani yotuneshe.
none rero ndabipfurije kumererwa neza muri ibi bihe byose, gushika duhejeje neza gushinga inzego. Nkabipfuriza yuko kandi uwo ari we wese mu gikorwa ciwe yoguma agikora neza, azi yuko ejo atari umuhero w'Uburundi, ejo ni heza cyane kandi twese tuzotera imbere. Tugira amahoro rero y'Imana, Imana igume irinda Uburundi kandi igume irinda abarundi bose, na cyane cyane abagumyabanga. Murakoze, tugira amahoro y'Imana.